kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Amadosiye abiri aheruka kugurugwa kugira hakurikiranwa abisha abanyagihugu iburinga no mu Gatumba. Ivyo vyaraye bishikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika inyuma y'ibitero vy'umuhari witwaje ibigwanisho Reditabara muri izo zone uko ari zibiri. Ayo matohoza ubutungane bw'u Burundi buvuga ko bwatanguje hari icyo azomarira igihugu n'abanyagihugu. Inyishu ni mu kiganiro kw'isoko muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Kuri uwa kane umushikiriza manza kizigenza wa Republika yasubiyemwo ibitigiri vyatanzwe na leta y'u Burundi vy'abantu 9 bishwe Buringa harimo umusirikare umwe. Muri ico gitero co mwijoro ryo kuwa 25 Ruhuhuma cabereye muri iyo zone ya komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza, Leonard Manirakiza avuga kandi ko haturiwe imodoka zibiri n'ipikipiki imwe. Ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nayo irasambugwa. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza asubiramwo kandi ibitigiri vyatanzwe na leta vy'abanyagihugu 19 n'umupolisi umwe biciwe ivugizo muri zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mwijoro ryo kuwa 22 Kigarama mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023. Kubw'ivyo bitero vy'iterabwoba bibiri haruguruwe amadosiye y'icyaha abiri ku bitero vyabereye ivugizo hamwe n'iyindi ijanye n'ivyabereye iburinga. Twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero, biragaragara ko abo bicanyi b'iterabwoba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba Reditabara atakine barondera atari kugandagura abenegihugu, atari abasirikare. Ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushikiriza manza kizigenza wa Republika burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara, abo babikoranye n'abagize ico baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero. Inyuma y'igitero cyo mu Gatumba muri Kigarama mu mwaka uheze, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse akaba yamenyesheje ko hari mitahe mpuzamakungu yo gufata abantu yarongikiwe igipolisi mpuzamakungu bita Interpol, ariko ntiyavuze abantu banditswe kuri iyo mitahe abaribo. Muri ico gitero nyene cabereye mu Gatumba, umugwi Reditabara wowo wavuze ko wisha abasirikare 9 n'umupolisi umwe. Iburinga naho ico gitero ngo cahitanya abasirikare 6 n'imbonerakure zibiri zitwaje ibigwanisho. Umugwi witwaje ibigwanisho Reditabara umenyesha kandi ko atamunyagihugu wigera wica. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuvugizi wa gisirikare wa Reditabara Patrick Nahimana avuga ko amatohoza yarayatangajwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika atari yakenewe. Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho, ntibuhava rero bwigenga uyu munsi. Nico gituma ivyashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika bitaturaba. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahengamira ku ruhande rumwe canke urundi. N'amatohoza yokorwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare, ihabwa amategeko n'abo mwiperereza, ihabwa amategeko n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugwi rero muri kino gihe byumvikana ko utobugizwe n'abarundi gusa, dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu, tugaheza tukawusigurira neza ingene leta y'u Burundi ariyo igandagura abarundi b'inzira karengane. Nayo ivyo bindi byo gusamaza abarundi n'amakungu nta n'ikimwe bimaze. Mbega iyo Parquet Generale itarashira habona abagandaguye abarundi barenga ibihumbi 2 bagandaguwe nyuma yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uyu munsi niho hava ihinduka ikatwereka abirirwa barahekura abarundi. Iyo Parquet Generale itarashira habona abirirwa baranyuruza abarundi buri munsi. Uyu munsi niho ihava ibikora. Iyo Parquet Generale itarashira habona abaturiye abanyororo batuririwe mu ibohero rikuru rya Gitega.
ubu niho twayitega ko ubutungane ntibishoboka. Abarundi n'amakungu barazi neza ko atabutungane buri mu Burundi. Ubu rero leta y'u Burundi nibicishe mu nzira z'ukuri, hanyuma ize twumvikane ingene hojaho umugwi wigenga, twumvikanyeho hama uwo mugwi duheze tuwuha amakuru dufise yerekana ingene abarundi biriko baragandagurwa. Uharanira agateka kazina muntu akongera akaba yarize ibijanye n'amategeko Janvier Bigirimana abona ko ivyo umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yarayashikirije ari ugusamaza abarundi. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, umushingwa manza Janvier Bigirimana avuga ko bibabaje kubona abategetsi b'u Burundi batakuye icigwa mu vyabaye muri kahise kugira ngo bamenye ingene batunganya igihugu. Nta muntu n'umwe atazi neza yuko ivyo gukurikirana mu butungane umuhari uri kuragwana ari uguta umwanya, ari uguhenda abarundi, ari ukwidigadiga, ari ibintu ataco bivuze. Iyo umuntu yagiye kugwanya leta ntaba yagiye kuyigwanya atazi ko bishobora kumugirako ingaruka mbi. N'umuntu aba yitanze avuga ati jewe kubera ivyo nari nifuza mbona bidashobora gukorwa biciye mu kumvikana, biciye mu gutunganiriza abanyagihugu, umuhari ugasanga urafise ibintu uri kurasaba vyumvikana kenshi byari gukorwa hatiriwe haseseka amaraso. Bisigura rero yuko uvuze ngo umuntu uri mukurikirane mu butungane ni ibintu byo gusamaza abarundi, kuko umuntu aba yemeye gutanga amaraso, umuntu abazi yuko ashobora no kumuca umutwe, ntiyotinye yuko bamucira urubanza. Icya kabiri, uno munsi abantu batwara n'abantu baciye mu muhari wagwanije leta yari ihari, hama mu barashobora gushikira ubutegetsi. Ntibabushikiriye kubera bari bafise inguvu za gisirikare, babushikiriye kubera yuko abatwara igihugu ico gihe bavuga bati aba bantu ibintu bavuga reka tubumvirize, reka twicare hamwe, reka dutorere umuti ikibazo c'umutekano n'amahoro ku barundi bose. Abo bantu rero bashikira ubutegetsi ata n'umusozi umwe bigeze bafata biciye mu vya gisirikare nk'uko nyene bavyivugira. Uno munsi rero tukibaza tuti mbega ko ico gihe ubutegetsi bwemeye hakaba ibiganiro, uno munsi abariko baratwara ivyo ntivyari kubaha isomo kugira ngo abarundi ntibatangure kwicwa. Uno munsi umuntu ashobora kwibaza barindiriye abarundi bangana gute bazosesa amaraso kugira ngo bemere kuganira nabo bose baba bariko baragwanya iyo leta. Ikindi naco nta uyobewe yuko wabaye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiringo c'imyaka 10 yatowe n'abanyagihugu n'indi myaka 5 yihagiye Petero Nkurunziza yaraye yaracira urubanza rwo gufa, ariko ico nticabujije yuko mu nyuma abarundi bamuha igihugu bakabatwara. Bisigura yuko kubesha abantu ngo ari imanza buguruye, ibi no gutesha umwanya abantu, no gusamaza abarundi, ejo kumbure babandanye bicwa niyo mihari yafashe ibigwanisho canke bapfe biciye mu ngwano zizoba ziriko zirabahuza n'iyo leta. Umushingwamanza Janvier Bigirimana akabona ko ico kibazo atawundi muti gifise atari ibiganiro. Umuti wacu ni uko ubwo butegetsi buhari bwemera bukicara ku meza imwe na Rede Tabara n'abandi barundi bose barenganijwe. Nta muti uzova mu butungane bw'u Burundi, nta muti uzova mu kubita amazina bishakiye, kuko kanatsinda murazi yuko batwara uno munsi igihe bari mu ishamba bitwa amazina adashoboka. Nico bituma bibabaje kubona uno munsi abarundi tutagomba kwiga ku vyatubayeko ngo biduhe isomo, ntidusubire guta umwanya, abarundi ntibasubire kwicwa, abarundi ntibasubire kuhasiga ubuzima, kuba abateza gutunganiriza abarundi birirwa barata umwanya canke babasamaza ngo bafite bariko barakora. Nta muntu yafashe ibigwanisho agiye gukina, nta muntu yafashe ibigwanisho atababaye, nta muntu yagiye gufata ibigwanisho adafise ikintu ariko arasaba cumvikana. Ico rero ni ikintu catezwa gutuma ubwo butegetsi burondera Rede Tabara, burondera abarundi bose bagwanya iyo leta,
kugira ngo bicare hamwe batore umuti urama ku bibazo biri mu Burundi, ibishoboka babikore, kumbura bidashoboka bicaye hamwe n'abo barundi bose bashobora kuzobitorera umuti. Mugabo ibiriko birakorwa ngo hariho amatohoza yuguruwe n'ibindi, tweza ko ari guta umwanya. Iyo leta itabara n'umuharo urwanya leta y'u Burundi, iyo leta irawuzi, nibabarondere bavugane, nibarondere abarundi bose batavuga rumwe n'iyo leta, kugira ngo nabo ejo ntibarinde kuja gufata ibigwanisho imbere yuko bumvirizwa. Ikiganiro kw'isoko cy'uno munsi kigarukiye aha. Ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho mu kindi kiganiro Imana ibishatse. Cyari ikiganiro kw'isoko.